FPI iteka ryanje. Fraternité de patriotes Ineza. Francis Rohero, umugambwe FPI ni umugambwe mushasha uragiye mu matora. None mbega kugira mushobore gukwiza abantu baja ku ntonde mu gihugu cose mwabigenje gute? Nivyo umwanya twari twemerewe wari mutoya. Umwaka umwe mugabo ni ikibazo c'ishaka. Ubwa mbere novuga yuko twaje gukora ivya politiki abantu benshi babinyotewe. Twari tumaze umwanya utari muto mu gihe abanyapolitiki wamengo bari mu vyo guhangana kwama batukana. Hari abantu benshi bari barahevye ivya politiki bumva yuko ari vy'abantu b'impambazi. Twebwe rero twatanguye dusa n'abantu baje kwigisha abantu gushasha icari cyo politiki mu buzima bwabo. Abantu rero bagiye kutwumva batari bake bari babinyotewe. Twarashoboye rero kugira inyigisho mu gihugu cose turagikwira, kandi abigishijwe bamaze kubitahura barumvise ko bobikora. Nibo rero kenshi ubu unye musanga kuri ayo maliste mu gihugu cose, haba mu vy'abadepite canke ivy'abakonseye b'amakomine. Turamenyereye imigambwe myinshi mu gihugu iba ifise intonde ziriko abantu bakuze bari mu myaka myinshi. None mwebwe bimeze gute? Abo mwashize ku ntonde bari hagati y'imyaka ingana gute? Ubwa mbere no bamenyesha yuko mu bantu ntafatiye ko ku rugero gusa rw'abaco twita abakandida depute abitoje mu bashinga amateka n'abantu 200 mu gihugu cose. Uravye uko bangana, abashika ibice 21% bari munsi y'imyaka 30, kuvuga ko bari hagati y'imyaka 25 na 30. Abari hagati y'imyaka 30 na 35 bagize hafi ibice 35%. Abari hagati y'imyaka 35 na 40 bari ku bice 25%. Ni ukuvuga yuko ufatiye hamwe abari munsi y'imyaka 40 bagize hafi ibice 80%. Mbandanije ni ukuvuga yuko abari hagati y'imyaka 40 na 45 bagize ibice 9%. Abari hagati y'imyaka 45 na 50 bagize hafi ibice 3 n'ibice 7%. Abarinzi imyaka 50 hajewe Francis mubona nshaje turi ibice 3 gusa kwijana. Ni ukuvuga rero dufatiye mu kivunga urumva ko abari munsi y'imyaka 40 ari benshi, hafi ibice 40%, 80%. None ga Francis Rohero, kugira ngo mushiremwo abantu b'imyaka myinshi bake ugwaruka rukaba ariko rwinshi cyagenze gute? Ubwa mbere nagomba ngaruke kuri iryo jambo muvuze ngo benshi n'ugwaruka. Mu Burundi amategeko atwereka yuko umuntu amaze kugira imyaka 18 aba ari umuntu akuze, nk'abakiri umwana, nk'abakiri kararuka. Muri iki gihugu dufise abantu ku myaka 18 19 bubaka izabo, ku myaka 35 bakaba bariko barashingiza. Uno musi turafise abantu muri iki gihugu bafise abuzukuru, hari imigambwe ibita ugwaruka ngo mama ugwaruka rugeza ku myaka 40. Iryo ni iterasoni ku gihugu, aho dushobora kubwira umuntu w'imyaka 40 yabayeho arima, akorora, akiga, akarongora, akavyara, akaronka abuzukuru tumwita ugwaruka. Ni ugufatira igihugu mu gwara. Igihugu cerekana neza ko abantu bafise imyaka 25 bafise ubushobozi, umutima n'ubwenge bwo kurangora iki gihugu bari nk'abashinga amateka, bari mu makose y'amakomine. So gwaruka rero n'abantu bakuze. Ugwaruka n'abana bariko bararuka, n'abana bacu abamaze gukura bitwa abakuze, bashobora kuba bato ku bandi. Nivyo abo twashizemwo benshi baracari bato ugereranije n'abandi bahora, mugabo twumvikane ko atari ugwaruka n'abantu bakuze bipfuza kurongora iki gihugu. Rero cari ico nagomba gufatirako. Muti twabigenjeje gute? Ubwa mbere tugiye kurimbura dusanga politiki yari yamaze kubamwo imigwi y'abaje guhangana, baje gukingira inyungu nyinshi zabo, ibintu vyabo baza gukingira, haba mu migwi itandukanye y'ubwoko canke iyo bava, mbere n'iy'imiryango, aho bumva ko politiki yabaye ikirimbiro y'ubuzima bwabo. Twashaka ko abo bantu benshi bakiri bato baza barahendwa mu migambo nguje kubaha akabanza, bumve ko atari vyo, bumve ko bageze kwiga politiki, ingene batunganya ivy'amashuri, ingene batunganya ivy'imibano mu gihugu cose, ingene batunganya ibisata vyose by'igihugu, ingene kakazi bama bipfuza bakaronka kuko katunganijwe. Ntibibe ibintu bahamagagwa na base ngo nimurindire muri abana ngo tuzobabwira. Umuntu w'imyaka 25 ashashe mu nama nshinga amateka abageze kwiyumvira ivy'igihugu,
mbere biraboneka ko n'ibihugu biriko biratera imbere no munsi abantu bariko barahakana ivyagizwe n'abantu bamwe bamwe bakuze usanga bidashemeye kuko abana babitahura. Ntibivuga rero yuko twiyamirije abakuze. Ubwa mbere mu nyigisho zacu twaratumira abantu kuza kuzikurikirana bivanye n'umutima wabo. Iki gihugu rero uko cari gisanzwe kimeze, abantu bakuze ntibari batomokegwe ko politike yigwa. Bibaza ngo ko twize amashuri tukayaheza ngo bya politike turabizi. Natwe twerekana ko vyigwa. Abantu rero bubahutse bakemera ko atavyo bazi, nabo bakiri bato baje kwiga. Barumva bati politike ntivuga ko turabatutsi cyane ko turabahutu. Ivuga ko tubaha cankaha. Politike ivuga ko dukeneye nk'abarundi imiliyoni 10 no munsi twese kurara dufungura. Kuronka aho twiga, kuronka akazi, kuronka ubuzima bushemeye. Ivyo rero birigwa bigatahurwa. Abavyize nabo ni bakure bumviye bariko baraja nico twateguye. Abakuze nabo batwumvise bamwe baracafise ubwoba. Turabizi. Hari abakuze bamwe bari mu migambo itandukanye. Batumva n'ubu batwandikira bakadukeza. Ngo ni mutere muje imbere turabatahura. Mugabo baburi inguvu zo kuvaho bamaze kuja. Hariho abamenyereye aho bari kizira ko bavayo. Bazi ko bashobora no kubizira. Turabatahura. Mugabo turazi ko ku mutima tuzoba turi kumwe. Bamwe muri bo baraza barahanura batubwira tukavyakira. Mugabo turazi ko bataragira mu rugero rwo kubahuka kuvyemanga. Mugabo mu misiza turazi ko benshi bazovyemera. Turi kumwe rero n'abakuze n'abakiri bato kandi abo bose nabacu nta numwe dukuramwo. Mugabo abifuza kubikora nabo. Ikindi naco kigira gatatu nuko ipolitike yacu iragaragara yuko ari ibintu biriko biraja kure. Turereka abantu yuko tutari mu bishobisho byo kubabwira ngo cangaha ngo je ngo buca muronka iki. Politike yacu si yije guhemba abantu kuba mu stanteri canke guhemba abantu kuba abadepite. Nije kubagira abantu biyumvira bumva ko inyishu ningene tuzoremaza politike nziza zizotuma abantu bose mererwa neza. Igere mu yindi migambi bafata yuko gutogwa ari nk'impera iwacu gutogwa no kuja kukivi ngo tunezereze igihugu cyose. Aho rero igihe tumaze kubitandukanya abantu benshi bamwe barashaco bakagira bati mbega ivyo bizogera ryari ngeze. Abakuze rero nibareke gutinye nibaze twigire hamwe tubikorere hamwe. Abakiri bato nabo kubwira bwabo nibabikore. Hariho n'umwibutsa umwe bavuga mu Bashinwa ngo abakiri bato bafise ingufu kugira bamenye baje ngo mugabo buginzira bashaka kuyerekwa n'abakuze. Nibaze tube magirirane twumviye turiko turaje igihugu cyacu tukiramure kwineza y'igihugu cyatwese kugira amahoro.